ishoboye kwakira cyangwa kuganiriza umwe mu baririmbyi bariko bagicaruka aba upcoming n'amajaruzi kandi mu bisanzwe jewe nta muntu novuga ko amaze kubimbwira yuko je ntarimba neza. Tumusanze kuri studio muri Agap Record. Amazina ye witwa Aurora. Aurora, makuru yawe? Nameza. Watusanze ngaha muri studio wari uri kurakora iki? Muri studio jewe sanzwe ndahafitiye indirimbo shasha ndiko ndahakorera ntirasohoka. Usanzwe ufise indirimbo zingahe umaze kingana gute mu muziki? Je mfise indirimbo 4, muri izo ndirimbo maze kuzikora mfise imyaka 4 mu muziki. Sigura ngo umwaka umwe wagiye jana n'indirimbo? Oya, umwaka umwe ntwajanye n'indirimbo, gusa ni imyaka 4 iheze, ariko hariho nk'umwaka nigeze kugira rutare gato. Yes, ufise indirimbo amashusho gusa, ama audio gusa ngo ufise n'izifise amashusho? Mfise ama audio yonyene, indirimbo zitabona. Kubera kutarashobora gukora indirimbo zifise amashusho, ni ikibazo cy'uburyo cyane? Ni ikibazo cy'uburyo, kubisanzwe je nsanzwe ndi umunyeshuri, urumva biragorana cyane, uburyo buragoye. Bigenda gute ushobora gufatanya umuziki n'amashuri? Umuziki birakunda kuwufatanya n'amashuri, kubera ko umuntu ukora akazi ugakunda urafata umwanya wo kwiga, ugafata n'umwanya wo gutegura umuziki. Yes, kuva utangura umuziki mu myaka 4 urabona ko hariho iterambere mu muziki wawe canke biragera igihe ukabona ko uri stoppe canke utari kuri avance? Oya, muri iyo myaka 4 yose yaba nabona yuko nta kintu ndiko ndakuramo mba narabihagaritse. Muga haragera mu muziki nyene ucinjiramo, haragera aho ubona yuko ibintu biriko biragenda nabi, kuko hariho usanga abantu bose ntibaryoherwa kumwe, ariko kubera gutera intege tuguma dukora bizogenda neza, ndabibona bizogenda neza. Bihora bishika akaronka abantu baguca intege, kubera ko akenshi bavuga ngo aba upcoming akunda guhura n'abantu babaca intege. Bero gushika no gasangura aho nyine bakabwira ati kuri kuraririmba indirimbo zawe ntiziryoshe, biragushikira? Bahora babigira, hari abo uza wumva ngo wowe ngo uri kuraririmba ngo kubera iki, amajambo menshi ntabura, ariko ko benshi bafa kubigira gusa kuko hari abantu usanga babona yuko uri kurakora ikintu ciza bitabanezera. Urumva rero baragukora uburyo bwose kugira barabe ukuntu wogehe bico kintu, nimba kumvise ku radio, nimba kumvise ahanaka cavuga ati uyu muntu ugasanga nta kunezererewe. Birashika rero abantu nk'abo babaho. Bisigura ngo wowe abakubwira ko utaririmba neza canke waba uri kurakora gusa ari abantu ufite n'amajaruzi kandi mu bisanzwe jewe nta muntu novuga ko amaze kubimbwira yuko je ntarimba neza, ariko hari igihe usanga umuntu akubwira ati hari ikintu ikosa wakoze, hari iri niri, urumva, ariko sinovuga yuko indirimbo zose maze gukora yuko baguma bavuga yuko zitameze neza. Tugirira kapara k'indirimbo yamwe kugira ngo abantu bashobore kujija bakora Update TV ko uririmba neza canke ababikubwira ko bashobora kuba bafise hazo. Nkundira tubishira habona, nkundira tubishire ku mugaragaro, icemezo nafashe mu mutima wanje, hehehe no gushira habona ivyanje nawe. Nkundira mukunzi ndakwereka abavyeyi, nkundira mukunzi ndakwereka ababanyi, ni wewe nahisemwo. Bashobora kugeza? Yes, akuza Update TV mwamwumvise ukuntu aririmba neza, tubwiye muri commentaire. Reka tugushimire cyane ko waduhaye akanya. Murakoze cyane, nawe ndabashimiye ukuntu mwabitwitayeho mukaza kutukoresha ikiganiro. Murakoze cyane, mugira amahoro.